Mwaramutse neza, mbega muribuka Bibondo mwese namwe bakunze ikiganiro c'abana wifuza kumenya turabahaye kaze. Mbere ko tubandanya nagomba umwana bafise akarimbo nk'aka Noel asubira ducishirizemo twiyibutse akanyamuneza turimo sivyo gamwa. uno musi rero tugira tuje à la découverte ya Jewe nitwa Nahimana Hélène mfise imyaka 64 kwezi kw'icenda nzokwiza 64 hanyuma akazi nakoze mu buzima bwanje nakoze ahanini muri televiziyo naho nakoze imyaka myinshi nakoze ikiganiro c'abana. ikiganiro Apprenons en rigolant nimwe mwagitanguje mbega vyaba vyagenze gute? Twe twatanguye gukora muri televiziyo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 985. Rero je nasanze abandi bigeme bakoresha ikiganiro hanyuma numva nanje no gikora hanyuma ndagikora mu nyuma canisanga aje ndagikora je nyene. Ugitangura kirya kiganiro ubwo vyarakoroheye? Ngitangura kirya kiganiro je nibaza ko ntivyangoye cyane kubera naravyimvamo narumva yuko ndi kumwe n'abana namva komerewe neza narumva ko ndiko ndakora ikintu kimpimbara kandi nkumva yuko hamwe n'abo bana ndashobora kugenda ngasubira nkagenda tugashika ku kintu gikuze. Mbega abana baza mu kiganiro mwabatora bigenze gute? Mu ntango twabasanga ku mashuri mugabo hageze ko tugira ibiganiro novuga special kuko nk'ikiganiro Apprenons en rigolant hari ikiganiro twateza kugira nko mu gifaransa ahanini dere twagikora mu gifaransa muri ico gihe twateza gutora abana basanzwe mu kuronka inyigisho biga muri urwo rurimi kugira ngo dushobore kuvugana vyoroshe. Aho urumva twaguma twebwe mu gutora abana kenshi twaraba amashure ko niho byari vyoroshe mugabo harageze n'igihe tukaraba imiryango mbere tukanaraba n'intara tukavuga tuti ikiganiro coba ciza gusumba twigize mu ntara kanaka dufatiye ku karanga k'iyo ntara no kuri teme twagomba gukorera ko muri ico kiganiro. Hari abavuga yuko ikiganiro canyu kizamwo abana bifise gusa mbega vyo bari ivyo? Oya sivyo kubera uravye nko ngaho Bujumbura nibaza ko amashure menshi amakartier menshi twaragiyemwo turondera abana kugira tugire ikiganiro c'abana kandi twagira ibiganiro bitandukanye cyane. Urumva twaragira ikiganiro cyo guteka nk'akarorero twaje mu bana bo mu Ngagara twaje mu bana bo mu Nyakabiga twaje mu bana twagira ibintu abana benshi bashobora kwisangamwo ibyo abana benshi bashobora kwisangamwo. Bon tugize ikiganiro sur le café nk'akarorero twaragira ibiganiro sur le café sur le thé kuri ibi bintu ibitegwa bidasanzwe byo mu gihugu. Urumva ko tutagenda mu Irohero twagenda mu Kayanza twagenda Iteza urumva ko twaraba abana bose. Ibiganiro mwagira mwisunga iki mu kubitegura? Twisunga ihangiro ry'ico kiganiro ndashobora guha nk'akarorero twaragira ikiganiro ya Gasokuru mu kugitegura twaraba mbega muri ico kiganiro tugomba gutanga inyigisho iyihe abana tugomba kubumvisha iki kandi no muri ico kiganiro nyene naho caba ari tuvuge nka ya Gasokuru twaratora amateme atandukanye bivanye n'igihe turimo canke bivanye n'ikintu twiyumviriye tuti umwana no munsi arakeneye kumenya ikintu kijanye no kwitwararika ibikorwa n'akarorero tugaciro dutora umugani ujanye no gukundisha umwana ibikorwa ni gutyo twatora ivyo dukorerako. Ni igiki abana baza mu biganiro vyawe basigarana? Je nibaza ko basigaranye vyinshi kubera mu biganiro nagize imyaka 34 yose nibaza ko atana kimwe twagize kigende abana badatwaye ikintu. Urabona abana bo ngaho Bujumbura barabona ibintu iwabo muhira bakabona ibifungurwa bakabona baranywa icayi baranywa ikawa
baranywa amata ariko ntibibaze ivyo bintu iyo biva. Igihe kimwe twaragize ikiganiro ku mata, ico gihe twarimvire tuti abana baranywa amata n'ivyo, mugabo aho i Bujumbura aho mu makartier yacu nta na hamwe babona inka. Rero ntibazi amata yava, ntibazi ukuntu bigenda ngo ajya amata ashike mu gikombe cyabo bayanywe, ntavyo bazi. Benshi barabona muhiri wabo nkombure ku mugoroba canke mu gatondo umuntu w'umusore azanye ikinga ririko ibido y'amata, barashobora kumvira bati amata ava mu ikinga, ava ku ikinga, ava mu ibido, ava hehe? Hama bidutuma twimvira tuti hinge tugire ico kiganiro n'abana tubereke neza ayo mata ahava. Rero umbajije ngo abana bajanye iki ku biganiro vyanje, nukuri nibaza ko bajanye ibintu vyinshi. Abavyeyi b'abana mwari mufitaniye ubucuti nyabaki? Abavyeyi twari dufitaniye ubucuti bukomeye cyane, kubera ivyo twagira, ivyo twagomba kumenyesha abana, ama message twaha abana, twarashima yuko abana bashika muhira bakabwira abavyeyi, canke abavyeyi nabo bakabaza abana bati mbe bababwiye ibiki. Nukuvuga abavyeyi twaba tubahaye mission yo kubandanya ico twatanguye mu bana babo. Kuko urumva naho twabwira umwana ngo fasha abandi, umuvyeyi atabibandanije umwana yarabiheba. Twigishije umwana kubaha abantu, umuvyeyi atabikurikiranye umwana yarabiheba. Urumva abavyeyi novuga mu ijambo rimwe que ils étaient nos partenaires. Hoba hariho ibindi biganiro mwakora kiretse ikiganiro c'abana? Ego, ngitangura sinashotse ngira ibiganiro by'abana muri televiziyo, kuko jewe busanzwe nari nize école sociale. Ngishika rero mu ntango ariko umwanya muto canke igihe byaba bikenewe cyane naragira ibiganiro bijanye n'imibano. Ikiganiro canyu carakundwa cyane n'abana, mutubwira secret mwakoresha yariyo? Jewe secret nari mfise nuko je narakunda abana. Narakunda abana, narimva neza ndi kumwe n'abana, nukuvuga narabumviriza. Umwana naramwumviriza. Kandi umwana sinzi ko une seule fois noba narashize umwana muri tort. Nukuvuga umwana naramwumviriza, nkamwakira uko ameze, tukaganira, hanyuma tugashika ku ciyumviro ca nyuma. Nukuvuga umwana naramuha umwanya wo kuvuga, ukumbwira icyo ashaka kumbwira cyose, hanyuma nkacakira. Ndacakiriye ko mu baba ari abana benshi, nkankakira iby'abana bose, mugabo mu gusozera abo bana bose nkabaha intumbero imwe ifatiye kuri cya cimviro nababwira ubwa mbere, ihangiro n'abamfise muri ico kiganiro. Ubwo rujya rukundo rw'abana twabona kuri televiziyo no muhira vyagenda kujya nyene? Ico kibazo kiragoye kwishura, mugabo nibaza ko namba narashobora kwereka bajya abana bose muri rusange igishika ndabafitiye, numva umenga ntivyari ibintu nshobora kuba naratoye ndiko ndaja ku kazi. Nibaza ko ari ibintu byari muri jewe, kandi n'ubu biri muri jewe, bisigura rero ngo ntivyo kumvikana ko kijya gishika nagiriye bajya abana twabanye ijya myaka ntashobora kukigira abana banje. Mbega nyene wowe ufise abana bangahe? Je mfise abana 4, ubuye barakuze, kuko mutoyi yaramaze guheza igice ca mbere ca universite, bari kwaragiye igice ca kabiri ca universite. Uwo ni mutoyi, abandi nabo urumva ko bahejeje kera, bamwe bari ko bariyungunganya, hariho n'umwe yubatse, urumva rero ntibakira abana barakuze. Madame Hélène Nahimana, ubwo birashika agashavura? Ego, birashika ngashavura, ego nkumbure nshavura gake. Kubera nawe urumva iyo myaka yose namaze ndiko ndatwenga n'abana, vyo nagora gushavura gose. Naho no shavura kuba ari ibintu by'akanya gatoya bigaca bihera. None nk'ubu bishitse abana bagashavura mu kiganiro, wabahana gute? Icambere na mbere coco sinarinde kuriwe kubahana, kuko umwana yaje mu kiganiro ntaba yaje guhanwa, yaba yaje kuryoherwa. Ico ni cambere, kandi nanje nari ndabizi. Rero abana baje mu kiganiro, ego kweri baragorana. Harimwo abana bagorana, harimwo abana urabona twaronka abana bavuye mu miryango itandukanye, hariho abana bafise nyifato zitoroshe, zidahimbara no guhimbara abandi bana, bakanagora abandi bana, bagakubita abandi bana. Mugabo naho yo kubita uwundi mwana,
wowe umubonye ntiwacu umukubita wacu umwakira ukamwiyegereza ahubwo kugira ngo ntasubire kwageresa abandi bana. Abana mwakorana ibiganiro kera nk'ubu iyo muhuye uca wiyumva gute? Birashika tugahura, harabo duhura mugabo jewe benshi simba nkibibuka kuko urumva twahura ari utwana dutoya, twahura ari utwana twiga nko gushika muri 6e bake cyane gushika muri 7e, urumva baba ari bato ni kuvuga ko duhuye nasanga barahindutse, jewe simpinduka bo baranyibuka, ariko ambwiye ati burya jewe nahoraza mu biganiro byaranezereza cyane. Umunsi umwe naragiye mu isoko ry'Ibujumbura ryari bwashe, ndagenda mu isoko kujya n'umuntu agenda mu isoko ugiye kugura utuntu, hama nshitse mu isoko nza numva umujene angana nko kwanyu arampamagaye, ndamubwira nti namaki wifuza ko wifuza iki? Hama arambwira ati je nagomba kukuramutsa. Ndamuramutsa ati kandi nagomba ndakumenyesha yuko jewe ndi mu bana bahora baza mu kiganiro cawe kera, ati urabona uburonsi ndandaza heraba stand yanje ngiyi, ati kandi ikintu cyose ushaka muri stand yanje bashaka kugitora si satople. Urumva je byarampimbaye cyane uwo munsi. Nikiye kintu mwoba mutashitseko mu kazi kanyu? Kumenya ikintu utashitseko biragoye. Kubera iki? Kubera jewe je suis limité dans le temps. Jewe igihe bandungika bambwira ati imyaka y'akazi kawe yakwiye, sino bahenda byarambabaje kubera iki? Kubera narabona yuko igikorwa nkora gifasha abana batari bake ndetse mbere ikanafasha n'abavyeyi, kuko je ndibuka ko ari abavyeyi baza bakambwira bati baratugiriye neza, umwana wacu yarameze gutya mugabo kubera aza mu kiganiro c'abandi bana yarahindutse, ibintu biriko biramera neza, ubandanye udufashe. Nk'ivyo urumva byarampimbara, narabona yuko ndiko ndagira ikintu gifasha abavyeyi n'abana. Bisigura ngo mbonye ko ntegeza guhagarika, naravuga nti ko bigenda kose hari abana b'abarundi bari bagikeneye ko ndabafasha, mugabo je suis limité dans le temps, sishobora kubandanya. None ubu mwakukurutse ntimuhora mwumva mukumbuye kugira kijya kiganiro? Ego cyane ndagikumbura. Haheze iminsi mikeyi narahuye n'abavukanye twahora dukorana, barantumiye ndagenda, mugabo ntihari mu kugira ibiganiro, hari mu gusezera abandi bo muri iyo service bariko baraja muri retraite. Byaciye binyongereza inyota kandi yo gusubira kuja gukora ibiganiro vyanje muri televiziyo. Ego ndabikumbura kuko ko bigenda kose ndabishoboye, nobishobora cyane cyane kumva ico vyofasha ugwaruka, nico nivyo bintera inkumbu gusumba, atari kuja ku kazi gusa ngo ndagiye ku kazi, mugabo nkumva yuko umenga n'ubu nyene nitwa ko nakukurutse, noshobora gufasha muri ivyo bintu, noshobora gusubira kuyaga n'abana bakambwira ivyabo, tugafashanya mu vyabo, umuco ukaboneka, utuntu tundi tugahinduka, hanyuma bagatahura ibintu n'ibindi. Uri kuraraba muri bino bihe indero y'ugwaruka uyibona gute? Indero y'ugwaruka iragoye, na cane cyane ko abarundi ubwacu hariho abavyeyi ubu nabo nyene ibintu vy'akaranga k'igihugu kajyanye n'inyifato y'abakera, nabo hariho benshi atavyo bazi, atavyo bafise, donc badashobora gufasha abana kuko nabo atavyo bafise, atavyo bazi. Hanyuma abana nabo baca bahindukirira ibindi atari ivy'ikirundi, iyindi migenzo atari ikirundi, kubera atabariko barabafasha kugendera mu migenzo myiza y'ikirundi. Kubera hariho ibintu vyiza cyane mu migenzo y'ikirundi, ariko byataye agaciro, bitagifise ikibanza mu ndero y'ugwaruka. Bisigura ngo mu myaka iri imbere nkumbure tuzokwaza tuti mbega aba bantu n'abarundi canke se abarundi, kubera mu byo babayemwo atagasanira k'ibintu by'abarundi birimo. Rero ugwaruka sinzi ngira ngo abariko baratwumviriza bo vyiyumvira, n'ugwaruka nago nyene rukagira inyota y'ukumenya ibintu by'abasekuru, bakabirondera kuko birahari, bibaye ngombwa bakavyeexija,
ko ivyo bintu babibabwira, babibereka, babibasigurira. Mukunda kumviriza utuziki nyabaki? Jewe no musi nkunda kumviriza utuziki tw'Imana, indirimbo z'Imana ziraruhura kandi ziratuma umuntu azirikana ibintu n'ibindi kandi bitandukanye. Utwo tuzika rero ndadukunda, mugabo hariho n'utundi tuzika twiza cane tw'ikirundi twari turimwo impanuro nyinshi, ego natwo nyene ndakunda kutwumviriza.